ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu gihe c'akaruhuko bahoramwo abashingamateka baserukira bene gihugu nk'uko basanzwe babikora, barabandanije kwifatikanya nabo mu kubatera intege mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa umushingamateka Sabine Ntakarutimana yari yishikiye mu ntara ya Mwaro, aho yasanze abene gihugu ku kivi mu bikorwa vyo gusiga isima mu masomero y'ishure nshingiro rya Makamba riri muri komine ya Rusaka, maze nawe yifatanya nabo muri ivyo bikorwa. Mwijambo yashikirije ivyo bikorwa rusangi birangiye, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarakeje abanyamwaro ko bategereye kakamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, aho ahamagarira bene gihugu bose ko boja hamwe ku minsi ya gatandatu bagakora ibikorwa vy'iterambere rusangi. Ati iri shure muriko muriyubakira birerekana ko mwatahuye akamaro karyo. Ati kugira dushike kuri yambona kazoza ku Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, bukongera bukaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, bisaba kwigisha abana bo Burundi bw'ejo. Niko gusaba ko atamwana n'umwe yosigara atagiye kw'ishure. Iki gikorwa rero twasanze muri ko murakora no munsi, ndetse arico catuvanye i Bujumbura kugira tuze gufatikanya inguvu na mwebwe bo kuri uno mutumba wa Makamba. Iki gikorwa ukwiyubakirira ishuri ni igikorwa gikomeye, kandi nashimye cyane ko uyu mushingamateka turi kumwe yambwiye, mbere na musitanteri yabivuze na buramatari yabivuze, ati iri shuri ryubatswe kubera inguvu z'abanyarusaka, kubera inguvu z'ababakuru no mutumba, kubera inguvu z'ababa muri ino zone. Murumva kumwe narinda bivuze ko mwamenye kare akamaro k'ishuri. Kubera iki bwa Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, bwa Burundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, ntidushobora kubushikako tutariko turigisha abana bacu, ntidushobora kubushikako tutariko turungurira ubumenyi urwaruka rwacu. Ivyo navyo ntibishoboka tudafise amashuri. Murumva ko mwarasheho nk'uko abarundi babivuga. Bavyeyi muri ngaha, mpere kuri mwebwe, twama twabisavye, twizere ko ata mwana n'umwe ageze kuja kw'ishuri akaba ari muhira. Twizere ko abigisha abarezi bakorera ngaha babera akarorero keza abana. Twarumvise hirya no hino abarezi aho kubera akarorero keza abana bareze ahubwo babahumbisha. Twizere ko ngaha ivyo bitahaba. Dutera kamo rero nk'umuvyeyi, nk'ubuserukira bene gihugu, ko abatwumva bose bokumva ko umurezi ategerezwa kuba umurezi by'ukuri. Umurezi atigisha vya biharuro gusa, umurezi atigisha ca gifaransa gusa, ariko umurezi ahamagarira abareze kubahiriza akaranga k'igihugu. Nama nabivuze n'ubu ndabisubire, urwaruka rwacu tutagwigishije akaranga, nabivuze ca gihugu giteye imbere vyotugora kugishikako. Mu gihe iterambere ry'u Burundi rishingiye ku burimyi n'ubworozi, nyakubahwa umushingamateka Sabine Ntakarutimana yahamagariye abene gihugu bo mu Rusaka kubishiramwo ingufu cane, maze iterambere ritangurire mu ngo no ku mitumba riheze rishwara igihugu cose.
na jewe ndabahimirize gukomeza ibikorwa by'iterambere. Uburimyi n'ubworozi leta mvyeyi leta nkozi yabisize imbere kugira biba ari byo vyoba iyinjiriro ry'iterambere. Ndabasabe rero gukurikiza izi mpanuro zose abajeje uburimyi n'ubworozi babaha, haba mu vy'indimo haba mu vy'ukorora duhereye ku bitungwa bito bito, byose mu bigira ivyanyu, kuko abahinga barerekanye ko ataterambere rishoboka ridahereye ku mutumba, ridahereye mu muryango. Mu miryango mwiteza imbere kugira ngo ca civugo ca nyir'icubahiro umukuru w'igihugu ati umunwa wose uronka utwo ufungura, kandi ndabona musa neza ngaha, ati umufuka uronka ifaranga, naryo turirondere kugira ngo ba banyeshuri namye mvuga nibyo leta irafasha, ariko na twebwe nk'abavyeyi tubasahirize kugira ntihabure ico umunyeshuri abura kugira ngo ahave atera ivyigwa vyiwe hagati. Mu guheraheza icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yabibukije ko ivyo vyose bitoshoboka ata amahoro n'umutekano. Ati tuje hamwe twese muri ya nyabune duteramire amahoro n'umutekano, na cane cane muri ibi bihe vyo kurangiza umwaka. Kuri uwo munsi nyene icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Abel Gashatsi nawe yari muri komine ya Gashikanwa mu ntara ya Ngozi gutera intege abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyo gusasa amabuye no gucanga urucekeri n'isima vyo gukora inzu y'amakoraniro ya komine Gashikanwa. Mwijambo yashikirije yarashimiye abenegihugu kuba yabasanze ku kivi bari kumwe n'indongozi zabo, eka mbere bakaba batatinye no kumena imvura mu gukora batiziganya kugira biteze imbere. Yabasabye ko bokwijukira gukorera hamwe mu mashirahamwe koperative, bijukire gushira amatongo hamwe kugira batera imbuto imwe bace bimburira rimwe muri ya ntumbero yo kugwiza umwimbu, kugira umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko wose uronka amafaranga. Bambwiye yuko ngaha muri komine ya Gashikanwa amakoperative arayambere. Ni ikintu gihambaye gukorera hamwe. Amakoperative n'aya kera mubandanye muja hamwe, musanteri n'abamufasha babaha intumbero kugira ngo ejo umwenegihugu ntagire umwenegihugu asigara inyuma. Kuko mukoreye hamwe muri jana muri 80 mukororera hamwe mukarimira hamwe, ntibisa nuko wogenda kurima wenyene. Kuko iyo murimiye hamwe mwimbura vyinshi, iyo murimiye hamwe goronome bimworohera kubakurikirana. Murabe rero turetse mu makoperative n'abandi bose mwuje mufate intumbero yo gushira amatongo hamwe. Mushira amatongo hamwe mutavuga ngo itongo ry'iwanje riragiye. Umurundi n'itongo turazi ko barikunda. Mugabo mushira amatongo hamwe, hama murime imbuto imwe, hama mwimburire rimwe kugira mwimbure vyinshi. Kandi umwe wese azokwimburiwe sikuvuga ngo itongo ufise rinini nguzoca uhomba. Murafatanya gusa kugira ngo wa mwavu ubonetse biborohere. Nyakubahwa umushingamateka Abel Gashatsi yarahimirije kandi abanyagashikanwa kwijukira gutera ibiti vy'ivyamwa nk'amavoka n'ibindi bibana n'indimo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, na cane cane muri iki gihe hariko haragwa imvura nyinshi. Bongere kandi banagura igiterwa njabukamazi c'ikawa, kuko kuva na kera cari gitunze imiryango myinshi y'abarundi, cane cane mbere ngaho mu Gashikanwa. Bene gihugu uyu mwaka nibaza ko abijejwe baziko baragira amatuta ngaha, mutera ibiti vyinshi, cane cane mutera ibiti bijanye n'indimo. Mu ndimo aho urimira uhatera amagereveriyo n'ibindi biti bizaba vyatunganijwe. Mutere ibiti vy'ivyamwa, amavoka n'ibindi. Hama no ntara ya Ngozi murazi ko ari ntara yamye itunze igihugu, ndeco kimwe na Kayanza kubijanye n'igiterwa c'ikawa. Nivyo turakurikira akariro karagabanutse, ariko bene gihugu twebwe aho twageze ni wacu twarahirima
twari twize amashuri kubera iyo kawa rero nibaza ko mwogerageza ni kawa muyibungabunga hiri muyisasire muyishiture kuko nizana amafaranga y'agaciro. Yarabahanuye kandi kwirinda guharika ahubwo bijukire kwibaruka ku rugero. Akaruhuko k'abashinga amateka ku kwezi kwa Munyonyo karangiye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere Kigarama. Hisunzwe ingingo y'179 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'ibwirizwa rigenga inama nshinga amateka mu ngingo yaryo ya 62 inama nshinga amateka yaruguruye icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe bihagarariwe na nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka. Mwijambo yashikirije nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarashimiye abashinga amateka ku bikorwa bitandukanye baranguye mu buruhuko bahoramwo kuko bagendeye abene gihugu baserukira mu ntara zitandukanye z'igihugu babana nabo basangira ikiyago bumviriza iryo bagona bongera babatera intege mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere. Baritabiriye kandi n'ibikorwa vy'igihugu. Au nom de l'Assemblée nationale et à notre nom propre, nous avons un réel plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au palais de l'Assemblée nationale. Kw'izina ry'inama nshinga amateka no kw'izina ryanje nyene turi n'umunezero ntangere wo kubaha ikaze mu ngoro y'inama nshinga amateka. Turabashimiye kukuntu mudahengeshanya kwitaba ubutumire bwacu naho mufise ibikorwa vyinshi. Twipfurije kandi ikaze banyakubahwa abashinga amateka barangije akaruhuko. Des vacances parlementaires. Cette période d'insertion vous a permis de rester en contact avec les citoyens de vos circonscriptions électorales respectives à travers des descentes sur terrain qui vous ont permis de prodiguer des conseils visant à soutenir. Iki kiringo c'akaruhuko cabafashije kuba hafi y'abene igihugu babatoye ngo babaserukire biciye mu gutunganya ibikorwa bibahuza mukaboneraho n'akaryo ko kubaha impanuro zijanye no gushigikira imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi. Ntidukekeranya ko mwafashe umwanya ukwiye wo kwigisha bene igihugu kurushirizaho kwitaho uburimyi n'ubworozi bugezweho bwo soko ry'iterambere rirama. Iryo buruhuko bw'ukwezi kwa Munyonyo bwahuriranye n'igihe c'agatasi. Pour leur part, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont effectué des descentes sur terrain en vue de se joindre à la population dans l'accomplissement de diverses activités. Ainsi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Sabine Ntakarutimana, a pris part au cérémonies. Abagize ibiro vy'inama nshinga amateka barifadikanije n'abene igihugu mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere rusange. Gutyo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka nyakubahwa Sabina Ntakarutimana yaritabiriye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha vyatunganijwe n'ubushikiranganji bw'indero bufadikanije n'amashirahamwe yegukira ubwo bushikiranganji ku kibuga Umuco c'Imuyinga birongowe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo abigisha dukeneye n'abatanga inyigisho twipfuza. Turakeje kandi turateye intege abigisha bitanga batiziganya mu guha inyigisho z'akanovera abana bacu. Pour donner un enseignement de qualité à nos enfants. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a poursuivi sa descente en commune Gassorwe de la province de Muyinga, où il a visité la société coopérative Sangue d'Obga à Saré. Elle s'est joindre
Elle s'est jointe à la population de cette localité. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarabandanije ingendo muri komine Gasogo y'intara ya Muyinga, aho yagendeye isosiyete koperative Sangwe y'Ibwasare. Yarifadikanije n'abenegihugu bo muri ako karere mu kubagara umurima w'ibigori. Yaboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kuja hamwe mu makoperative kuko bituma umwimbu uba mwinshi bikanakomeza ubumwe. Yarifadikanije kandi n'abenegihugu bo muri komine Butihinda mu bikorwa vyo gusibura imiserege yo kwibarabara rihuza igihugu c'u Burundi na Tanzania ku rubibe rw'Ikobero. Dans la soirée du 4 novembre 2023, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pris part aux cérémonies de lancement officiel. Mwijoro ry'uwa kane Munyonyi umwaka wa 2023, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaritabiriye ibirori vyo kugurura ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ku ncuro igira 17 y'urumuri rw'amahoro i Muyinga ku Civugo. Mu bumwe bw'u Burundi duhanga amaso Burundi nk'igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040. Ni muri urwo rutonde icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Aberi Gashatsi yifadikanije n'abenegihugu bibukeye Muramvya mu kwakira urumuri rw'amahoro. Kabaye n'akaryo ko gushira isima mu birasi vy'ishure shingiro Gahaga hamwe n'ubwugamo bw'ikibuga c'inkino citiriwe Stade Royal c'Imuramvya ashigikiwe n'abenegihugu bo muri iyo micungararo. Dufashe kano kanya ngo tuvugurure ugutera intege nye n'icubahiro umukuru w'igihugu eka n'abagize leta bose ku bwitange bwabo bugana kurondera amahoro no kwita kw'iterambere. Tukiri ku ngendo zo mu gihugu hagati, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Aberi Gashatsi yifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu bikorwa rusangi aho bariko barasiga isima hasi mu nzu y'amakoraniro y'iyo komine nyene. Mu gitondo co kuwa 27 Munyonyi umwaka wa 2023, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaritabiriye inama igira kabiri y'urwego rw'abikorera utwabo bitiriye Umuzinga Day yabaye ku magenekerezo ya 27 na 28 Munyonyo mu kibanza citiriwe Donatus Center i Bujumbura ku Civugo kivuga kiti ibiganiro hagati y'abikorera utwabo na leta umushinge wo kugwiza umwimba atawukumiriwe. Mu ntumbero yo guhinyanyura uburyo inama nshingamateka ikora, haratunganijwe Ingozi uruganda rwamaze indwi zitatu rwahuje abategetsi bakuru hamwe n'abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bigize urwego. Hari muri aka karuhuko k'abashingamateka aho barabiye hamwe ivyagenze nabi n'ivyagenze neza mu nteguro n'ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vyaranguwe mu myaka itatu kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2021, aho baciye bategura iyindi yo kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2028 izokwifashishwa mu itunganywa ry'ibikorwa muri ico kiringo cose, qui servira de repère des travaux à réaliser durant cette période. Mu karuhuko ka Munyonyo abagize ibiro vy'inama nshingamateka baritayeho cane gukomeza imigenderanire n'izindi nama nshingamateka eka mbere n'izindi nzego zo mu bindi bihugu. Aho twovuga nk'ingendo bagize mu bihugu vy'Ubuhindi, Sudani y'Amajepfo, Tanzania na Ghana. Parallèlement à ces descentes sur terrain, d'autres activités ont été réalisées pendant ces vacances. Tukiri mu bijanye n'izo ngendo zo hagati mu gihugu, hari ibindi bikorwa vyaranguwe muri ako karuhuko k'abashingamateka. Aha twovuga nk'ingendo z'ibikorwa n'iz'inyigisho zabereye hanze y'igihugu. Kuva ku igenekerezo rya 31 Gitugutu gushika ku igenekerezo rya 9 Munyonyo nk'umutumira adasanzwe, naritabiriye ibikorwa vyabereye i Lucknow mu gihugu c'Ubuhindi, aho nari ndongoye umugwi wa Juva mu nama nshingamateka, aho twitabiriye inama mpuzamakungu igira 24 y'abarongoye amasenare ntayinyuzwa. Iyo nama yatunganijwe ku Civugo kigira kiti gufatanya isi ku bw'abana biciye mu nyigisho nkarisha bwenge ku bijanye n'agateka kuri bose hamwe n'isi tunganije neza.
Twarashitse kandi mu gihugu ca Sudani y'Epfo twitabiriye inama igiri ya 16 y'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Inama yabaye ku igenekerezo rya 16 Munyonyo umwaka wa 2023. Hanyuma yaho twarahaye umubonano ku igenekerezo rya 21 Munyonyo umwaka wa 2023. Umushinga ntaye Samuel Delpierre aserukira ikigiga c'isi yose aho yari mu rugendo rw'ubucuti mu gihugu cacu. Mu bijanye kandi n'imigenderanire y'inama nshingamateka n'amakungu, umushingamateka Ntakarutimana Sabina icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaragize urugendo i Dar es Salaam muri Tanzania, aho yaragiye mu nyigisho zijanye n'imigambi yo muri kano karere mu bijanye no kurwanya akarenganyo gafatiye ku bitsina no guhuza impande ziba zishamiranye. Izo nyigisho zabaye kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 Munyonyo umwaka wa 2023. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Gashatsi Abeli, nawe yaragiye Accra mu gihugu ca Ghana mu nama yahuje amanama nshingamateka yo muri Afrika ku rwego rwo hejuru, aho yari kwirihweza ingene hokomezwa umutekano ushingiye ku bifungurwa. Iyo nama ikaba yabaye ku igenekerezo rya 8 gushika ku rya 10 Munyonyo umwaka wa 2023. Nk'uko twamaze kubivuga, mu buruhuko bw'abashingamateka hararanguwe ibintu bitari bike, kuko guhera ku igenekerezo rya 20 gushika ku rya 23 Munyonyo umwaka wa 2023, mu nama nshingamateka harabereye amanama y'imigwi yamaho yo mu nama nshingamateka y'umugabane wa Afrika. Le palais de l'Assemblée nationale a abrité les réunions conjointes des commissions permanentes du Parlement panafricain. Mw'isasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2023, inama nshingamateka izobandanya yiga integuro z'amabwirizwa irungikiwe na leta y'u Burundi, yongere kandi itume ko n'abashikiranganje batandukanye kugira ngo bishure ibibazo by'abashingamateka baserukira bene gihugu muri ya ntumbero yo kugenzura ishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. La session qui s'ouvre aujourd'hui va se pencher essentiellement sur l'examen des projets de loi envoyés par le gouvernement, qui sont les suivants. Projet de loi portant révision de la loi. Muri iki kiringo c'ibikorwa bitanguye uno munsi, inama nshingamateka izokwiga integuro z'amabwirizwa irungikirwa na leta. Muri iki gihe izo nteguro z'amabwirizwa nizi zikurikira: integuro y'ibwirizwa risubiramwe ibwirizwa inomero 1/13 ryo kuwa 2023 ndamukiza umwaka wa 2015 rigenga itunganywa rishasha ry'igisata c'umuyaga nkuba mu Burundi. Integuro y'ibwirizwa risubiramwe ibwirizwa inomero 1/3 ryo kuwa ndwi Rusama umwaka wa 2016 rigenga ibijanye n'amadeni leta isaba amabanki n'abigenga. Inama nshingamateka iribukije ko uru rutonde rw'integuro z'amabwirizwa zigwa rudakwiye kuko leta ishobora kongera ko izindi nteguro umwanya uwo ari wo wose. Qui sont suffisamment nombreux. Nous sommes confiants dans l'habituelle collaboration des membres du gouvernement et dans l'examen minutieux des projets de loi inscrits à l'ordre du jour. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, turizeye ko tuzosenyera ku mugozi umwe n'abashikiranganje nk'uko vyama mu kwiga ku buryo bunonosoye integuro z'amabwirizwa zizorungikwa na leta. Ku bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, igihe cose bizoba bikenewe abashikiranganje bazotumwako kugira ngo bashikirizwe ibibazo vyandikwa n'ibitarinda kwandikwa mu ntumbero yo gukurikirana neza ishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. Avant de terminer notre allocution, nous réitérons notre profonde gratitude à vous tous qui êtes venus rehausser de votre présence cette cérémonie. Imbere yo kurangiza rino jambo, twongeye gukengurukira mwebwe mwese mwaje gutera iteka bino birori. Twifurije abashingamateka kuroranirwa muri kino kiringo c'ibikorwa mu mirimo yabo bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Tubahimirije kwama bitabana ntaryo nk'uko bisanzwe mu mabanga yo guserukira bene gihugu. C'est sur ces paroles
que nous déclarons ouvert. Ni kuri aya majambo tumenyesheje ko hatanguye ibikorwa vy'ikiringo gisanzwe ca Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Murakoze. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abashikiranganje bagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi, abari baje baserukira inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abandi. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.